nitwa Zanone Liliane nkaba ndi umurundikazi mugabo mama wanje akaba n'umurundikazi papa wanje n'umutaliyano. Mu gihe papa yamenya yuko mama yibungenza afise inda y'amezi 3, papa yaragiye sans même dire au revoir, sans même ntiyigeze yaniyumvira no kugaruka. Ntivyabaye vyoroshe. Abametisi turazi ukuntu twabayeho mu buzima bubi mu kwiga, batwita abadimudimu, sabana gusa b'abanyeshure n'ababigisha batwigisha badushikura imishatsi batubwira ngo turabadimudimu ntaco tuzofa twimariye. Sukuvuga ngo nitwize mugabo twabura uburyo bwo kwiga, twarinda kuja gusegerereza dufite soi-disant le papa qui sont là, turi ngo turariha ivyo bakoze. Nous sommes des innocents. Nguno musi ndashobora gutemonya ko papa akiriho mugabo uno musi simfise droit yo kuja kumubwira ngo ndi umukobwa wawe, ambwira tous ces années tu étais où? Est-ce que c'était ma faute ou bien yari faute yiwe na mama? Mais pourquoi? Uno musi barimwo baraza baguma baza mu Burundi, baguma baza bari mu mafre zabo zakazi, uko baza bafata abashikacu ba mama bacu b'abarundi kazi baravyara n'abana bose mubona ngaha. Alors aba bana ejo bazohinduka ndabo bagira bwa buzima bubi, bitwa bamaraya, bitwa abavagabond, kuga twe twakuze batwita. Nta buryo twaronse bwo kuja kwiga ngo natwe turonkeza master nk'abandi, muga twa dufise ubwenge bwo kwiga. Amambasade yari haga ntushobora kugenda ngo bagufashe, c'est impossible. Bakubwira ngo ja kubira ku barundi biwanyu, waja ku barundi nabo bakakubwira ja ku bazungu biwanyu. Et finalement tuko turabaza tujehe ni baturonderere planète badushiremo. Ex mari wanje n'umurundi mugari ivyo vyoroshe na famille, belle famille yanje kuvyara abana bafise ponki wanje. Umukobwa wanje vyasavye imyaka 4 kugira yemere kuja kumwandikisha kuri commune. Yambwira ngo nje kumundondere umugabo natwaye inda w'umuzungu siwe yamuvyaye. Cyari biruhishije. Muri 2011 umuhungu wanje aravuka. Ça c'était pire. Yambwiye none uzanye umuzungu uwo ndamutwarahe. Naramwinginze ndamubwira amahera ni gwanje tugende ugire test ya ADN basi ube sûr ko arabana biwawe. Yaranse. Physiquement, si tu vois les enfants, n'abana kwiwe. Sishobora kurondera urupapuro rw'abana mpaka nje kuzana papa wabo, birananira kumuturuka imbere umuntu tutasubiye kandi kubana. Umuntu amfata umengo ndi gitabu gandiki ahora nyita ngo ndiki maumawu. Ari jewe ça fait 5 ans, ari jewe mbeshejeho abana banje. Ata enfant amha iyo ndamubwiye nk'ubu rentrée scolaire ho wacha kubwira ngo wa ambassadeur yiwanya ruzi yegenda urondera amahera ku bazungu. Byoroshe ndiko ndaraba abametissage bavuka no munsi berantera umubabaro bikamaga hinda ko kurira. Nanje nk'umumama sinshobora gukuraza les bras, ntegerezwa kugwana uburyo bwose. Sinigeze ndonka amahirwe yo kwiga niga universite nk'abandi bana, ndonke master nk'abandi bana, mugabo nzoganira agateka kamilate natwe twige, natwe tumenyekane muri gouvernement yuko tutaraba metisi gusa kugira batubwira ngo turi ndaya, turababatare, turi kuko bafite amazina menshi baduhamagara. Natwe turonka agaciro kacu. Igihe naheze amashuri nagize 3 mois ya stage kuri aeronautique Sobugera. Baranyimye akazi ngo kubera ndi umumetisi. C'est implorant. Garondera akazi muri Sokabu barakanyima ngo abametisi ntaco mwimare. Alors que ndi umugore ushobora guhagarara nanje nkafonda famille yanje, ubwenge n'inguvu zanje zigakora muri societe. Turasavye mudufashe surtout le nouveau métis qui sont en train de naître.
dushaka droit natwe tuje ku ishuri twige, dushaka droit natwe tuje kwa muganga tuvugwe nk'abandi. Abandi bavyara aujourd'hui hariho droit ya son excellence le président yuko umugore ategeza kuvyara ku buntu, mugabo jewe kenshi bahora bandihisha amahera swadiza ngo ni kubera ndi umuzungu. Sishobora gutwara umwana wanje moins de 5 ans ngo aje kuvugwa bace bambwira ndiha amahera ntayo mbuzi. Dukeneye amadroit yacu nk'abana kuko natwe turabana nk'abandi.